turabasagasagiye natwe ntihagire kumbure uwo tubuza ati ntimushoboye ubu nimutugeze natwe uno mwaka ko mwatubariye ati namwe umwaka utangura n'uw'intango nshasha amashengero natwe rero duha intango nshasha twikenereye gusa rigashinge twikenereye ano matongo ata muntu ayakoramwo uko ameze kose twe twikorere umuti ubu muturabire kuco twamaze hanyuma natwe habe ugushora uno mwimbo ikindi naco naya masoko twagomba tubasabe vy'ukuri hariho abarimyi usanga arabarimye cyane none gase barundi nitwarima ibi bigori ibi biharage uyu muceri ibiraya muri zino ntara zitandukanye ntimwotwemerera ya makoperative ayabarimyi aba bato bato nabo ko boronka isoko haba no kushorera mu gipolisi mu ma interna hakumwimbu mera nabi ntihagire uwumva yuko umenga isoko ifiswe n'aba canke abandi rero twebwe turabungere turasenga Imana mutwihanganire cyane turabakunda mwese na leta yose turabasengera murakoze urakaze cyane uhereje ko cyo najewe nkunda murazi ko maze kuyivuga urazi icyo ari cyo gushora ikintu utanazi niyo kiva ngo hageze gushora ibiharage mu gipolisi umuntu atazi n'isuka icyo ari cyo atanazi niyo birimigwa ngo ni watsindiye iyo soko agaca agenda kaniga wa wundi yabirima ivyo ndabivuga ko je vyarambaye ko nigeze kurima amashu hectare 3 hanyuma nsaba ni mu gipolisi no mu gisoda banguriwe kuko amashari menshi ngo yango genda urondere ngo watsindiye isoko aca angurira faranga nime yamugagurisha menshi wewe yicariye ibujumba ariko yinwera champagne agenda muri GPV witi mugatazi ninge n'uburimyi bumeze mu misiza uta ico kintu atari wewe uri muri ico nta kuja gutsindira isoko amakoperative ntiyazoshora ni nkuko twabibonye abantu bicaye nibo batunze kurusha abakozi ntivyumvikana ingene umuntu yarimye akagurisha make gishitse ngaye bujumba akagurishwa kugwiza 5 ikintu cyawe cyagurishijwe make hari ya ruguru nico lituma namwe subire ndabatera intege navuze yuko mukwe kugira koperative y'abakonsomateur koperative y'abaguzi na koperative y'abimbuzi kugira abari bo bahana ibidandazwa gutyo abantu bice bashikira bizimbutse mugabo turareka ubu igitoki umuntu akigurisha 5,000 bakakigurira mu murima hanyuma uwo yakiguze nawe ashoye ku isoko atarinjira no mu isoko asanga ari umutegerereye kwibarabara uri kwibarabara nawe gishoye mu isoko hagacaza ubundi akakigura nawe agaca kijana ugasanga kizoshika ibujumbura kiri ku ntoki zishika 8 kandi aho hose nta numwe agenda atungutse n'imiburiburi 2,000 murumva ku murimyi bamaze kunguka 16,000 ku gitoki ciwe kubera iki uwo murimyi atomureka agapfuma akigurisha 8,000 kigaca yigugwa 12,000 ngaha ibujumbura hakwagiye gwa 30,000 ivyo byose nabantu bari baramenyereye kurya bicaye ibi rero biraca inkokora umwimbuzi kubera ivyo rero nukuza turafata ingingo kandi ndabibabwira yuko umwaka wa 2025 hazofatwa ingingo mwene izo zinyuranye kandi zishobora gutuma abene gihugu nabo bashobora gutera imbere hanyuma rero nagira ndabakeze mu mashengero yanyu mwavuye hasi mugakora kuko kare mu mashengero je birantwenza uzawumva ngo ndabona ngo gufise jeep muga ntigera avuga ngo ndabona uri kurakora guronke jeep ngo ndabona uburundi bwabaye Dubai muga navuga ngo ndabona abarundi bagiye ku kivi ivyo ntavyabona mugabona uburundi bwabaye Bujumbura baye Dubai ivyo biraba none uzoyishikira gute utakoze
hariho abantu rero umenga bajeje kuducikisha ibinebwe naravyumvise ko nzoronka kandi utabirosega ucushavura ugatuntura ku mutima ngo sinarose ngo vyabindi kandi bari barabivuze je ndazi umuntu yigeze gutunga atazi iyo bivuye hanyuma acagabira Imana arayandikira ikete yuko ayigabiye kuko yarose hamabukeye kabiri vya bindi byose yarafise Imana icirabitwara hanyuma acagenda yitwarira mu pasitori ngo yahomvye ari he ngo yari kubibona ko agira hombe ngo kuko ngo Imana ari yarayishikaniye murumva ingene ubujuju bushobora kuza amashengero rero namwe nababwira yuko arimwe mukwiye kuba isoko giterambere kuko amashengero mufise beshi mufise ugwaruka mufise imihari ntivyumvikana ingene rero mufise amashengero afise imihari mugasanga nabakene hariho abantu bari mu mihari dufate nko mu mihari ya Eklezia Katolika urasanga abantu no mu maso baravye ukabona ko arabakene ukiyumvira patiri none burya hora bahimanura babwira ati ntegereza kubabona muri abatunzi nguko uko mwotunga ko patiri n'umuntu w'incabwenge n'umuntu azivyishe mu bisanzwe hajyaje mpanda baraba abari mu mihari hariho abantera ikigongwe kabisa ndiko ndabaraba kavuga none ko ababoneka nk'aboro none patiri ntacakora ubu rero harageze ko amashengero muvyumva yuko bajya abantu murongoye mukabwira yuko bategeza gutera imbere mukabereka mukaja imbere none urasanga ko paruwase ifise itongo nk'hectare 10 inyovu gusa atana kimwe zimaze kandi tuzi neza ko abantu bategereza gufungura none baharimwe habiki urashaka kubwira umuhari uti akira rima ngaha hanyuma igihe tuzokenera kuhubaka ibintu bizokubakwa none kubika urutongo no kwanyiriza ariko duca tuvyita no kwanyiriza twese rero tuve hasi amashengero yumve ko nayo ategereza guterera agacumu kubumwe mu iterambere nta handi nta mahera tubasavye ko mudufasha kwigisha bajya bizegwa banyu mubigishe ku buryo twese dusanga bose bari ku kivi ata muntu n'umwe asigaye inyuma rero abamaze gutangura ndabakengurukira cyane hanyuma n'abataratangura rero nabo bamenye ko bategereza kudufasha n'amasosiyete civile niko kuko nyene so kwicara ngaho tuzoza ngo turanegura ivyo leta yakoze oya ahubwo negura bene gihugu mubabwire nimwe mubashikira kuturusha muti mukora uku mugira uku ku buryo umwe wese ahari ategereza kwigisha abantu bagakanguka bakumva ko bakanuye bashobora gukora umenga ntuze wa urikoma agira sobire kugira icaterera uno munsi nikiyago umwe wese azaraterera ivyiyumvira murakoze nyene icubahiro kunyongera ijambo jewe ico nagomba mvuge nagira mpere kwiki muhereje ko jewe mba ndi ngaha ndafise ibikuba ndahakorera mugabo ndafise n'ahandi mba hama rero mvuze ku ico kintu muhejeje kuvuga aha ni ku ruhande rwa diaspora twebwe twararavye muri diaspora abatabizi jewe njejwe urwego rw'inararibonye muri diaspora mu Barundi baba mu mahanga rugizwe n'abantu 15 mugabo hariho n'izindi nzego rero ikintu twakoze twaragize inama turavuga yuko bamwe bose hari ivyo twokora ku rwego rw'igihugu mugabo rero n'ivyo dukora ku rwego rwo tuba tuvuka kuva mu mwaka wa 2022 ibi ndabivuze kugira ngo n'abandi bavyumve babifatireko kuva muri 2022 twaragiye aba mu kwezi kwindwi n'ukumunani muri grande vacances bivanye n'ibihugu barimo baraza bakaca baza gukorana niyo bavuka rero twe mpereye iwacu nyene twabigize twaciye dufata tuja hamwe na mustanteri wa komine Matongo jemvuki Matongo turavugana ingene twobikora tucihera ku bintu bijanye n'ibigori kubera hari kibazo c'imbuto twe twaciye twumvikana ukungene tubikora tuca dufata
abantu baba ku mitumba twahereye ku mitumba ivyo twita rekorine hanyuma turarondera itoni 2 n'ibiro amajana 7 z'ibigori zibijya bita pane 53 mugabo twafashije ivyo vyonyene twafashe ivyo komine yari kwirakora hari ingoro y'umutumba hari ingoro z'imitumba hari amashuri atagira intebe hari n'amavuriro atagira ikintu na kimwe turumvikana rero abarundi basigaye ku misozi hamwe n'abarundi do bavuka ngaho bakorera mu zindi ntara hamwe rero na twebwe turi mu mahanga turagira amakomite turavugana ingene tubigenza twarabikoze kandi je ndashobora kwemeza neza ntihenze yuko komine Matongo turabambere twashoboye kubishikaho kandi bikagenda neza ibyo ndabivuze mfatiye ku bigori twateye itoni navuze ko ari toni 2 n'ibiro amajana 7 twaciye dufata ayo makomite yo kuyo mitumba turaduga gushika ku mitumba twagize imitumba 4 pilote umutumba wa Matongo umutumba wa Butuhurana umutumba wa Mpemba n'umutumba wa Mvumvu aho hantu hose hari amakomite kandi ikintu twababujije kuko abanyamigambwe twabonye bakunda gutera ibibazo kuko bashaka kuvyitirira imigambwe twavuze tuti umuntu azoza nazo bari umugambwe utwara umuntu azoza muri bikorwa azanye ibintu by'umugambwe azoba agomba guteza ingorane turavyumvikana mu stande turavyumvikana n'abandi kandi baravyemeye ubu ivyo bintu nagoma mbere mfate kano kayashimira umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi vy'ukuri baradufashije vyose twarabironse vyarakunze kiretse gusa yuko abatagiye muri uyo mugambi nyene cubahiro vy'ukuri barafise ibibazo kuko twebwe ubabona ko twebwe tuzimbura n'abatazimbura ko yatigeze baronka umwavu kuyiye ico rero nibaza ko ari kibazo abantu barakeneye kuronka ijambo ry'ihumure kwico kibazo c'ifumbire muri rusangi kuko mu vy'ukuri barafise amabo bararishe ibintu vy'amafaranga mugabo nuba baracafise amabo gizana ino saha kandi ibizoboneka nko mu ndwi zibiri ziri imbere nukuri iyo fumbire ntakizo bigifasha abantu rero jiwe nibaza yuko hamwe byo nashoboka nibaza yuko umushikiranganje ajejwe ivy'uburimyi vy'ukuri yo bwira ijambo abarundi cyane cyane abantu bari mu burimyi kuko barafise ikibazo abarimyi batari bake ico kibazo rero nagomba ndagishikirize kuko naco ni kibazo mbona ko gihambaye twebwe rero icyo twakoze iwacu turabona ko biriko biragira akamaro mugabo hari abantu batavyumva babigwanya dutumye ko n'inama bagaca barondera kuvyitirira ibindi bintu mugabo twagira tubabwire ko ari umugambi umaze igihe kuko mu mugambi twihaye twavuze yuko dufise intumbero zibiri intumbero ya mbere nuko ata muntu yitwa umwora azosubira kubazwa ngaho kuko nk'abantu bajanywe nabo abo administration y'identifie kabitabo bakitwa ko bari abantu batishoboye tubaha imbuto za gusa tukaba n'ifumbire ya gusa mugabo twabwiye tuti mu mwaka uza nta muntu numwe azosubira kuronka ivya gusa kubera hariho abantu bikunda kugora mu mbabare ndavuga gutyo si no bavuga bari no bandiko ndabastigmatiza mugabo ubahaye imbuto aho kubitera gacaza kubishora ubahaye ifumbire aho twaciye dufatiye ko ayo makomito ari niyo yabatereye niyo yaciye aza kubashiramo ifumbire kugira ngo bose bazimburire rimwe twarabaguriye amakaye mu uyu mwaka turabarondera nibindi mugabo umwaka uza uyo mwimbo bazoba baronse ni uzocugira kugira ngo ntidusubire kubona umworo mwiyo mitumba kandi narumvise yuko nahandi bazobikora gutyo nagomba rero cyo ntumira umushikiranganje azogende tugendere azobirabe ibigori biriko biraheka kugira ngo bizogi nabandi babifatire ko ndabona kuko murumva ko akamaro kavyo numva hari umwimbo hano gushira abantu hamwe ivyo bintu rero biri nakamaro kuko ubu abari muri Oman abari muri Amerika abari muri Canada ubu twese dukorera hamwe kandi bice bihereye ku mutumba ico ni cambere kigira kabiri nagira mvuge n'ikibazo mwigeze kugarukana kijanye n'ivyo butungane je sinashaka kuja mu vyo butungane
nagomba nje ku bibazo by'abantu bafise ibibazo byo mu mutwe. Ibibazo byo mu mutwe mu kino gihugu ntibihabwa ikibanza. Ntibihabwa ikibanza kuko mbona ari ibintu bigoye. Mwavuze muti generation yacu yarapfuye ntikivayo. Mugabo ayo n'amateori ya kera. Abafise amateori mashasha barabizi neza yuko ata muntu numwe kugeza ku myaka ashobora kumara ku isi adashobora kuba productive. Naho uba waragiye muri pension aba productive. Umuhinga yitwa Fred Sigmund abize psychology baramuzi cyane, niwe yatanze amateori yerekana ko ingene umuntu akura kugera ku myaka 18. Arabiduza aravyerekana. Mugabo haraje amateori mashasha yazanywe n'uwundi muhinga yitwa Frederick Edson. Arerekana yuko umuntu akuze aguma akora kandi agaproduza kandi agashobora no guhinduka. Amatekinike arahari, amateori arahari. Ivyo rero numva umengo ni vyiza cyane yuko abantu bovyumva kandi bakabimenya. Nta numwe adashobora guhinduka, ntibibaho. Nta numwe, bose barahinduka. N'amateori ahari azwi. Rero ngarutse kwiki kintu, hariho umundi muhinga yitwa Boris Cyrulnik. Boris Cyrulnik numuntu yakoze cyane ikintu bita resilience. Resilience ni umuntu yisubizamo intege amaze kuca mu bibazo. Ivyo rero uburundi bwaraciye mu bibazo byinshi, murabizi kuva uburundi bwikukira bwaragize ibibazo byinshi cyane. Abahinga bari bakugira ivyigwa bari bakwerekana yuko abarundi 4 ku 10 bafise ibibazo byo mu mutwe. Abo abarundi 4 nukuvuga ariko murabe mucagagura. Yego ngirameze. Rero ico je nagomba sabe excellence. Mu Burundi hariho abahinga, hariho nabandi barashobora no kubarondera mu makungu. Twe twagomba dusabe mushireho umugwi w'igihugu woshobora gufasha ikintu bita detraumatisation sociale, kugira ngo abantu mumbabarire sishatse kuvuga burya hari abantu baja mu maprizo benshi, mwe mwibaza ngo bariko bakora ibintu kubera by'ukuri babikora consciemment, mugabo bafise ibibazo. Jewe rero ico nagomba sabe, kandi mu bihugu byose byaciye mu bibazo nk'ibi barabikoze, mu bihugu byinshi bakoze barabikoze. Nagomba sabe mu by'ukuri hajeho umugwi w'igihugu wabahinga n'ubundi abisubiyemo ushobora gufasha kugira ngo ivyo bibazo vyigwe. Ko nta muntu ashobora kumuhinga utize ivy'amategeko, ntushobora kuvya amategeko, utize ivy'ubuganga ntushobora kumenya utari umuganga. Gutyo bishobore gufasha mu guheraheza. Je nagira ngaruke ku kibazo cakora ivyo. Ikibazo cibiturire mwa kino gihugu cacu ni kibazo kiri mu mico yacu muri rusangi. Murabizi kuva kera ku basokuru igiturire wamengo ni ibintu bisanzwe. Mugabo ni ngorane ikomeye cyane, je nico no kwita handicap majeur kwiyi mbono mwagize, imbono y'igihugu. Icyumviro mwazanye mugabo cyahindutse icabarundi twese. Twebwe rero tubona yuko kugira ngo bigende neza tuma turiko turabivuga. Genda twe tuvyita préalable, ni ibintu vy'intango. Iriya nkingi ya mbere muri ya nkingi zitanu twe dusaba yuko naranabivuze igihe twariko turabivuga turavyiga mu Kigobe. Twebwe turifuza by'ukuri ko hoja igitabo cy'igihugu kiraba ibintu bijanye n'intwari bereye no kugwanya ibiturire. Ivyo turabivuze kuko no kwisi yose niko bigenda. Kwisi yose niho bigenda. Aho niho hazoca, kuko nk'ubu kugeza uno munsi turagira ivyizero nivyo. Mugabo ivyizero bidafatiye ku bintu scientifique sindababesha buryo bizotugora gushikako. Jewe twebwe rero twibaza nk'ubu muheje gushikiriza nyene cyubahiro yuko mu mwaka uza muzoca mufata ingingo mugatwimirije amatora. Abarundi turazinanye neza yabagiye mu bintu by'amatora, nibasubira kwiyumvira ikintu na kimwe cy'igihugu, biyumvira ibibanza baje kujya mwabivuze bakiyumvira n'ibindi. Twebwe rero cyo twifuza nukuri ni haje ico gitabo kijamwe ibintu byinshi hanyuma giherekeze ijya mbono. Murabona ijya mugiye kuraba izijya ajya mu objectif 2, ama objectif 2 yagiyeho mwejya 2022
mujya mbono niyavuga usanga ari ibintu ari utuntu dusanzwe dutoye mugabe ico gitabo kizovyerekana kwisi hose niko vyagenze nta namwe batagi hanyuma dutandukanye ibibanza by'ubuhinga n'ibibanza bya politiki kuko kugeza n'uno munsi nta bibanza by'ubuhinga bihari byose mu ngoni bya politiki bica bigora kubera niho ubona amatora ageze bose baca biruka mu bintu by'amatora rero numva ivyo bintu byoshobora gufasha cyane kugira ngo tugire aho duhera kuko niho hazoca abana bimwe twitare contrat de performance ama contrat de performance umuntu abafise ivyo yahawe ni nyunga n'amayindikator asaba kwerekana mugabo ahandi bizogora murambabarira mvuze byinshi mugabo jewe nabona yuko twese tugiye ku kivi vyoshobora gufasha murakoze murakoze ku ntererano mutanze reka muri kano kanya naho twakire twifuza kugira intererano itanzwe n'umukenyezi mu iterambere ry'igihugu nibakomere mikro mu nyuma tuce twakira ugwaruka hama duhave dusozera kino gisata c'ubutunzi dutandukira ibindi bisata atarafata ijambo uyu mukenyezi nibutse abafise amadosiye yabo abega bonyene ko abahanuzi b'umukuru w'igihugu bari ngaha inyuma yanje mu mfuruka bo bitura ariko bagende umwe ntihagire induru batera bagende umwe ijambo ni gwa twumvirize umukenyezi yahawe ijambo dusaba agacerere duga ku ijambo mukenyezi murakoze kumpa ijambo tubasabe mutekane murakoze kumpa ijambo banyakubahwa mwashoboye gukoranya iki kiganiro hari abantu benshi twari turushe ku mutima rero jewe nk'uko mpagurutse hano ndi umukenyezi nitwa niyo mwongere Jane nkaba mfise abana babiri n'umugabo umwe nshatse kuvuga ikintu ca rusangi turiko turavuga mu bijanye n'intwaro yo hagati mu gihugu hari ikintu kiriko kiragaragara nyakubahwa perezida wari warashinze yuko abantu bafunzwe bagiye kurekurwa mu buryo butandukanye ni benshi nagiye mbona mu byo twarimwo natwe turafise uwacu afunzwe uwo muntu yarejejwe arasubira arezwa n'abandi twari kumwe byaruko rero banyakubahwa twaragerageje gukora ibishoboka byose kugira ngo turabe ko uwo muntu yoshobora kurekurwa kuko impapuro zaragaragara ko yejejwe uwo bari kumwe wewe yarejejwe arataha itariki 6 z'ukwezi kw'indwi amaze gutaha ubu yaravuye mu gihugu ageze mu gihugu ca Canada twashaka kubaza ko bari bagirizwe ikintu kimwe kugeza isaha uwo muntu n'ubu aracari mu mpimba barasubira baramuhamagaza muri sentare aragenda aritaba araburana yejejwe itariki 6 z'ukwezi kwa12 twaragiye gusubira kurondera dosiye yiwe tugenda hariya kwa Giswaswa mu Ngagara aratubarira ngo dosiye yiwe ntayiri ngaha atumye umusekretere kuva ku munsi wa mbere ariko ntaguciriyemo twavuze yuko ibibazo by'imanza uno munsi tutaca imanza turiko iyo dosiye ari y'umuntu mwoshikiriza abahanuzi b'umukuru w'igihugu baraza kubimushikiriza ariko dusaba intererano mu bijanye n'iterambere nivyo turimo turiko intererano muri ibi by'ubutunzi muri rusange perezida yakivuze yuko ari uguhaguruka hama tugakora turiko tuvuga ukungene dushobora kugenda kwakirwa n'umuntu ariko ntiyakigwe kandi twebwe turabene gihugu muri rusange turiko dutanga intererano kuba ku bantu badushize imbere ngo badufashe gukora ataco bariko baradufasha jewe tumaze imisi turiko turabikora muravyumva turagenda ko ngugiye kwitura umuntu ugasanga umuntu yicariye mu biro w'umudamu ari kwanywa icayi akakumaza amasaha 3 canke amasaha 4 utakintu na kimwe uraronka ukagenda kuwa mbere ugasubira ku wundi wa mbere nta kintu na kimwe uronse
ugashobora kuja ahandi hantu bakurangiye bikanka. Turiko tuvuga muri rusange. Nyakubahwa procureur general, nukuri Imana yo mwijuru muhumugisha. Ku munsi mu ndwi heze yarakiri abantu guhera 2:00 gushika isaha y'umunani y'ijoro. Ariho turi kuri parke ngurya nyakubahwa Imana muhumugisha. Acara dutahana abantu batari bagira aho barara, arabaha aho barara, abandi abasabira indaro. Rero twagombe ndusabe banyakubahwa turi hano turarushe. Mumenye ko turushe, abarundi bararushe kandi barababaye mu bintu bijanye n'intwara. Gerageza mukore nk'abandi. Naravuze ati yaba umu procureur hari abandi bashika 10 bameze nkawe, igihugu coteye imbere. Murakoze, Imana bahumugisha. Murakoze. Ndabona uwundi mufaso nafise micro n'icubahiro. Imbere yuko agira icyo avuga, nagira ndabwira akantu kamwe mubonye ngaha nyene, kugira kuko nasanze ibihugu byose kugira bitera imbere vyaragize amahigwe, haba abantu bashobora kuza baranegura ibiba mu gihugu hanyuma abantu babikurikiza. Twebwe rero umenga umuntu niyo umuneguye ntaca bibonamwo. Ubu nyene murumvise ko bavuze ngo ntaco batumarira. Muravyumvise hagiye bivugiwe hajya ngo ntaco batumarira, ngo ntaco badufasha. Murumva umukuru w'igihugu niwe wenyene babona ko ashobora kubafasha. Nimwiyumvire umuntu umwe. Reka je ndababwira. Musa abanyisirayeli bariko baragenda mu gihugu Imana yabasezeraniye. Musa yirirwa araca imanza ari umwe kuva mu gatondo gushika mu ijoro. Sebukwe Yetiro arabiraba aramubwira ati ibintu sivyo, rondera abandi izindi ndongozi zigufasha kugira ngo bashobore kugutwaza umutwaro wo kwikorera ari wewe uca imanza, wewe uzoshikirwa n'ibigoye, ivyoroshe nabo bazobikora. Ico gihe Musa arabikoze, aratora izo ndongozi. Mugabandanije urugendo, harateye igihe na za ndongozi atanakiwe zimumariye, atanakimwe zimufasha, gushika naho Musa abwira Imana iti aba bantu sabi wanje sije nabavyaye, none rero jewe pfumunyica utwara abantu bawe. Kubera iki? Yabuze indongozi nimwe ishobora kumufasha. Hanyuma Imana niwe yamubwira iti genda utore 70 muri izo ndongozi ubazane, hanyuma ndabahe kuri mutima naguhaye, nabo baze babone kugutwaza uwo mutwaro ntuzosubire kwikorera urumwe. Murumva yuko dushitse kuri ico gihe? Muravyumva? Indongozi muri ngaha mwese ni muri ndongozi. Muravyumva ko dushitse kuri ico gihe? None mbwira ahantu mwambaye amakaruvati n'imvutano mugenda mu bantu mutarabana. Oya ntimuvyumvise none nta nakimwe mumaze nukuva mukuru w'igihugu atariwe ni vya bindi muguba muza muravuga ngo ntazohatambikiza ari umwe. Kubera iki ndabujije kwiba no kurya ibiturire? Ndazi ko ari ndongozi tutumvikana kubera ndabuza kwiba no kurya ibiturire. Mugaca mu Buda, mugaca muhera ngo azatambikiza ari umwe. Muganda babwire hajya ni murendegere kuko nababwiye ntirushaka gushika kumbona kazoza. Je nasanze imbona kazoza kugira muyishike ko emwe mukora nyene no gusunika kandi murasunikika ntibikunda ko bidakunda. Rero nagira ndababwire ndongozi muri ngaha nimuve hasi ubu mutagure kuvuga uti umukuru w'igihugu ntarinde kuza. Mwese aha niyo manura ndabahaye, mwese muvuge muti umukuru w'igihugu ntarinde kuza. Niye ninaza naho nababwiye ingene bigenda. Okay, nzoca nja muri ico kibanza cawe nawe utahe nta kindi kuko nivyumvikana. Nsavye bene gihugu gusa mubandanye muza murambwira niyizira kwirabira, hanyuma mugabo ubu navyo vuga ngo duhendahendane uzoca uvaho hanyuma nibandanirize kuko sishobora kwemera ko uzoza gukora igikorwa wenyene nari nagushinze ngukore. Mwavuze ngo ibitabo, ico gitabo uracandika nta na kimwe kuko bazi gusoma icupa ntibazi gusoma igitabo. Kandi je unza ndababwiza ukuri kugira mwumve ejo uzohanwa ntazavuge ngo haniwe ubusa. Aha bari ngaha sincabwe nge mbona ngaha abamaze gusoma kya gitabo cimbona kazoza ni bangahe? Shinto kejo turaye muca mumpenda ndazi yuko amaze kugisoma ni bake mu bari ngaha bose kandi bindongoza.
aho muvuze ngo ingingo zitanu fate waza aracevuga ni mbwira inkingi zitanu zigize ikiya gitabo aha novuga ntubunyenegera kubaza inkingi zitanu niho namenyera yuko mutabisomye nukuvuga mwebwe mwarishinze vya bindi nicaye narose icicaro cyo gitwa mu bijyanira murumvise abatoye umuti ko bavuze bati turi mu iterambere nta vy'imigambwe birimo kandi murumva nagira nsabe mukomera amashi abanyamatongo kabisa matongo nuno musi mugende uhaciye matongo urahagarara ukaraba neza mu kwezi k'umunani bariko bararima ahantu ku mitumba bavomera ku mitumba maze akavoma mu mwonga nta terambere shobora kuza abantu bicaye matongo nakarorero gakomeye cyane aho bateranije amatongo kera kayanza bavanga amatongo yaraze uno musi aragutse abantu bariho ibintu vyitwa gusega waramenyereye gufashwa ntupfuvuyeyo murumva yuko nubu avuga ati ntituzosubira kubaha ubu nta vyagusa namwe mu twarabahaye umutahe nimwiyumvire uburundi bufashwa kuva mu 1932 bufashwa gushika uno munsi tugishaka gufashwa kubera iki waramenyereye kuronka imfashanyo ucuba ikimuga rero mwebwe ncambwenge ndongozi bakarorero mwebwe nyene mwumve ko mushobora kubaho mudateze intoki niho bishobora kugenda neza ariko gutunganiriza bene gihugu sawa ubu nibiyandikishe hanyuma nzokwemera mu gihe c'akaruhuko tuvyicareko ndabe yuko tutavyikorera mugabo ndabagabisha ndongozi umuntu baza bavuze biri mu gisata ciwe atabitoreye umuti bavuga mu kirundi ngo mukebahiboze je nkaja kwitorera umuti w'ikibazo cabananiye uwo muntu arakijejwe amenye utazosubira gukorana ndabagabishije cyanye wewe nyene mparaporo mvuge ko cakunaniye wewe nyene bari mu mparaporo ijambo ni gwawe mbaye ndabakengurukira rwose imana ibangirire neza nkaba ngo ndabashimiye shimira n'imana yashoboye kushikana ngaha nkaba jewe nitwa Rukoza Mariya Rose ndumugwiza tunga ndashimira imana kuva mu bwana bw'iwanje sinigeze ntumwanya n'umunota n'umwe aho njyamye mvyutse mba ndi mu ndimvira igikorwa hanyuma ndikihabaho kishi kintu zenye ariko imana ifashe nshobore kuvuga amajambo nyamukuru mushobora kumva nongera ndabipfuriza n'umwaka mwiza umwaka uzobagirire neza muronke n'iyindi myaka kubera ibyo mukora sinzi n'imana yabaduhaye kandi izobakomeze mugume uko nyine jewe nyakubahwa narigeze no kuza iwanyu ni mwebwe bwa mbere kwanza mwatanguye kunkura ko aba musanteri bari bandembeje gushikaho munaha ni tegeko yuko icyo kibanza ari kiwanje ko mfise impapuro kwera naziberetse ariko gushika n'uno munsi sindakirungana amahoro iyo etage nayubatse kuva muri 2000 kari muri 2000 sinkibuka n'imyaka kubera biramaze no kuba birebire ndayubaka kuva hasi ni hoteli y'akarorero nyakubahwa nukuri kwimana sinishimye je mudafumana nkarara umukanda nkasonza kugira nzoshike ku kintu mbona nanje nzovuga nti siniki wanje nzovuga nti shikiri sigiye ni isi kweri ibi ni ivyisi ariko nyakubahwa nukuri birateye n'agahinda Ngizimana nabo bari ngo basambura bari ngaha bose bari ngaha nababonye imana yangiriye neza harageze ahantu ngenda nkamera nk'uyinga ariko imana yarampaye ubushobozi sinayinze sinapfuye iyo hoteli ni 5 étoiles yari kuba 10e etage none munsi iri mwibarabara ahantu habona hanwera abategetsi umutegetsi wa mbere muri kumwe ministre wa interieur kandi aranzi naramutakambiye ndanamusanga ahantu arambwira ngo genda mwumvikane n'abari ngo barantoteza iyumvira umuntu andungika ku muntu inje gusaba ngo amunkureko ngo genda mwumvikane
mwumvikane ngo nuwe na wewe ntukuze jewe nkayoborwa rero ibyo bintu nkuzemwo mfise impapuro zose ziranga iyo parcelle nkongera kandi ubwa mbere nkaba ndashimira abanje hose baciye muri ministere y'ubwubatsi bamwe bashigikira gushika n'uno munsi bamwe nababonye ngaha bari babahinduye n'abandi nkumbure bakiriho nta numwe atigeze ashigikira nyakubahwa maire de la ville Jimmy ari ngaha ndamwubaha ariko n'uno munsi ku munsi kwa gatandatu misi yose ubuhoho yahagize iyo hoteli ni irimo kave iyo kave ni kave nininya imetero yayo ni 5 kuva hasi ubu rero yarafashe chaque samedi nihagirira ibikorwa rusangi icyo ikinogo nimbishije imiliyoni 20 mu minsi yaheze ubu ntazi n'ikindi bizogerako aragisubiza agishiramwe yarara zijya modoka zose zigenda zitwara inuze yarara ku buterere niyo abishorera akaza kuhakorera ikivi rusangi akongera akaza kugifurira nayo imbere ya Zanzi ugenda kuri radio televiziyo n'ahantu muzobona abantu bose benshi bafise imiduga bahita ngo ku mapine naho uyumvire 12e etage ubu rero twari tugeze kuri 4e etage barayisambura yose maire de la ville ayihagarikiye n'abapolisi gushikaho abakozi banje bagenda kubafunga nyakubaho abarimo bariyubaka baragenda barabafunga gushikaho imiryango yabo iza ku ntotezi muhira kandi byarumvikana ati abiwacu barimo baraburiza igufa barimo baraturira n'amabuji nguyu arambera icabona niwe nagiye gutakambira ntabara aba bakozi ba sinda bafume baza gufunga jewe murundi yarantabaye acaraza n'ingoga kandi babafungiye mu gasho hatanabona atandugwandiko ngo yaba babonye jewe hoyo bari kunyereka jewe nkayoberwa rero ico twapfuye na maire de la ville Jimmy ari ngaha n'uno munsi ejo bundi rero aho mpevye ubu nkaheba nkaza sinkigira naho womba samedi de la semaine passée azanane n'igihugu c'abantu imuhira baza kurima imukurugwe iwanje aho nari narateye amashugwe nyakubaho jemba ku kibuga c'indege keke rijya barabara rigenda ku kibuga c'indege nanje ndi umuntu nezerwa no ku gihugu cacu kisa neza ndi n'umufasoni urazi ko abafasoni bakunda no kugira isuku ndahatera akajardin aho nateye akajardin hajya nkaca ndahatera ibintu vy'ibiyobe kwera urabona ibiyobe bisa n'amajardin kwera je ndashaka gufashta ibintu nkabivanga n'ivyinga kandi bigasa neza n'abantu baraheba bakaza bagahagarara aho nyakubahwa urabona ko ibarabara rigenda ku kibuga cy'indege acazanana n'abantu baza kubirandura ngo ahasi wawe ngo bazoharima ngo iwawe ngo nuguca ngo muri iri barabara urabona kantu kangana gutya ngo na agitrosi zohaca iyo agitrosi nayo avuga ni imodoka yiwanje yagira yitwaye n'uburi muri besere ataca yiziza yari kuri chantier barake de chantier yagenda itwara ibintu kubera urabona ha muri ville kugira uhubakire haba atakibanza kihari arayitwara n'uno munsi umupolisi avuga ngo ngiye kubaza muri besere ngo reka ngo genda ubaze maire de la ville ngo yavuze ngo ntizopfa ngaha mufaso umwanya mwosongora kugira mushike kwijambo neza na neza kwijambo ushaka gushika ko nyakubahwa ntabara maire de la ville ambwira ikintu ampamira gushika n'uno munsi tugenda kuzana abantu bari bahakora akaca bapfunga ejo bundi ngira ngo ndagize kamitende nagiye muri Egypte kuzana materiel yo kubaka iyo nzu ngo ihere amafera bito bihumbi n'ibihumbi muko acara fata arabafunga bose ari naho uyu arabi ivya ntabariza nagiye kumutabaza
abakozi banje bose babapfunze abanyezamu barabimura biba kumutaga amaferabeto ubu rero ehera abanyakubaho inuzenye inzu yogeze barayimenaguye gushikaho na ferabeto bayikatira urabona yuko iyo umuntu azogira Etage ugenda urasigaza amaferabeto kugira bazoyunganireko Mufasi dukundire nyine icubahiro yavyumvise ego ngira ngo araza kubaha inyishu canke n'uwo mwari kumuravuga ari hano araza kubaha umuco kuvyo mwashikirije kugira ngo ducunguze umwanya umwete tubandanye murakoze cyane murumva ko nabandi intumbire bafise ibibazo bakeneye kugira mugabo nashaka igisabo cambuje mu cyumve na chef de zone ngaha ari ngaha niwe arerekesha abantu n'ubu ico gutangaza sishobora no kwinjira oya mugabo hari akantu akantu kamwe gusanya kubaho uwo maire de la ville rimwe umunota umwe nyakubaho umunota umwe era abanyakubaho ejo bundi nagiye muri aho ngiye muri Egypt ncambona abasoda bubakira abanyagihugu kubera umugani wabati atari mu ngwano barakora nk'abandi bakagenda bakarima bakazishora ibintu mu banyagihugu kandi abanyagihugu bakunda nanje shitsino igihe ministre wa Libanizi batwakiriye muri ruguru igitega sinzi mbona umwaje wiwe n'umukoroneri ndabimubwiye ateko natwe ngaha turafise abasoda bubaka abanyeretse none maire de la ville yagiye arabakoromba ubu rero umugani wewe araza aranambwira ati nta nahantu na hamwe uzonsaganiriza nabajya tuzoraba ko ntibazokubakira none nyakubahwa nashaka ivyo bintu mubimbarize maire de la ville canke muhora impapuro zose ndazifise ngaha zo muri Libanisme bampaye nabo nyene barahevye barambwiye ati genda witura umukuru w'igihugu kubera na ministre wa intérieur barabimubwiye hama nkongera nkashimira ministre wa yemereye mine urakagira imana iguhezagire yarampaye ibitoro ati genda ukore none musi ibimashini bije gukura iryo vuyama asukaho nca mbona abapolisi baje none ganya kubaho abandi bose baranafasha bakanezerwa ati ibi si ivy'igihugu kandi bambe si ivy'iwawe ni ivy'igihugu niterambere uwo muntu atashaka iterambere muri iki gihugu muvuga ati ni mwubake natwe turimo turubaka bakadusamburirako mubona tuzobigenza gute Mufaso murakoze sinishimye ndavugiye hejuru jewe ndi umugore mukozi kandi nizo ndege muri uwo murasaba hanze zisa abantu benshi dukorana hanze nizo ndege nuzimanura nukuri kandi ndabibabwiye urakoze cyane uko wewe ikibazo zanye n'ikibazo kiraba intwaro y'igihugu maire de la ville uvuze niwe aserukira muri meri none rero natubwire ibyo ari byo atubwire icyo yabigiriye twumve ko tuvyumva kumwe murakoze nyene icubahiro kumva kano kanya ubwa mbere hoho uyu mufasoni arashikuza cyane gose jewe igihe cyose ndiko ndakora ibikorwa rusangi simba ndije nyene mba ni kumwe na televiziyo nationale y'uburundi aho hantu ariko aravuga ko nama ndahafurira ubu haje kuvuga ko ndahashira umusenyi nimvira ko yakoresheje ama emotion menshi aho hantu sindigera ndahakorera ibikorwa rusangi n'umunsi n'umwe imara mu ijuru nicabona icya kabiri ku kibuga cy'indege rijya barabara igendayo nararonse instruction zikwiye ko twategura neza y'ama espace bariko bararima mu kajagari ko twatera amashugwe twagira neza uyu munsi nari mu bikorwa rusangi nivyo hanyuma twari kubona mustantere wa ntahangwa turiko turategura tugomba kwinjira mu rupangi we turabe abo bantu badakubura canke batagira imbere yabo batagirira isuku niho rero
yuguruye bigoranye ariko nta byinshi twavuganye. Ivyo bintu byo gufunga abantu jewe ndavyumvitiye hano kandi jewe ndakunda kuvugisha ukuri. Kandi ukuri ndakuvuze sindakuzira. Uwo mufasoni aritunganya neza uko bishoboka, akora ibintu mu bugwa neza, ntaze arambika inteba ishushe abantu. Ubaye umwenegihugu wa mbere mu gisagara ca Bujumbura anyifatira mu gahanga imbere y'umukuru w'igihugu nubaha cyane gose, kandi ampa amategeko nkayakurikiza kuya yampaye, ariko nta kundi ndemeye unsese ko amazi unshyire ku ivyondo, ariko Imana izombona ivyo ndimwo vyose. Nuvyo murakoze. Ivyo vy'imodoka yavuze navyo, ivyo vy'imodoka nta nivyonzi, ivyo ni ibintu ariko aripangira wenyine mu mutwe. Wogenda mukabaza komanda PCR akababwira ati Jimmy niwe atanze itegeko iyi modoka ifungwe, ari hariya mubaze ni mabumaze murafisa ama service hambaye, mugasanga ivyo bintu ari vyo jembe ndemeye gufungwa. Murakoze. Kuri ivyo bijanye no gushariza iri barabara iva ku aeroport, murazi yuko guhera mu mezi aheze nagwanye urugamba rw'uko dutegeza gusukura aho tuba. Hanyuma narazungurutse igisagara ico gihe, mugabo hari ibintu biteye isoni. Je narajije abantu ariko nk'imihana ishika nka 200 bahamwe, iyarara riri ngaho hagati yabo birabananira ko bashobora guteranya n'amahera yo gukota ibeni iziga kuri iryo yarari kagenda kuri sesa, amahera adashika n'ibihumbi 300, mugabe kabananira. Nuvuga vyerekana ko mu mutwe natwebwe tuzoze turitura amakosa. Hanyuma rero kuri iryo barabara narabonye, sinzi ko namwe mugiye ku aeroport hariho umuntu yasharije neza kwibarabara, sinzi ko muramubona. Hajya naragiye kuharaba, ndahagarara neza ndaraba ingene yahasharije, ncampa itegeko umukuru w'igisagara ca Bujumbura ntihamagara abantu bose bari kuri iri barabara gushaka kuri shaniki, abahaba bose ubagirisha inama, bose bakore amajardin asa kujya nyene, umwe wese imbere yiwe, umwe wese imbere yiwe. Icambere agiye amazemere de la ville urabagirisha inama, warakoresheje inama, ntiwumva ko watevye. Utuvuze ikintu nuguca tugikora, ntavyo kuvuga ngo tukazoza turarindira utaye nk'uburumva bariko baratanguye none ntibaratangura. Reka ndavyivugire rero ubu aho bari banyumve. Iri barabara ryose kuva kuri aeroport gushika kuri Shaniki, genda murabe uwitwa Mayondori ingene hakoze neza. Uwitwa Mayondori yarahasharije neza, ariko gukora nkabijya bitwara amahera ikigayemo. Nta kintu na kimwe bitwara, nukube umuntu atagira umutima wo kwashariza. Ngiraho namake yanyumvise hari ya hepfo uko imbere yari ryahinguriro ryanyu kwa kwashariza kujya nyene dushariza igihugu cyacu, n'uhaca abone ko aciye mu bantu adaciye mu bikoko. Ibikoko nivyo bikunda ijambo, abantu nabo bakunda ahasharije. Tugerageze rero abantu bari kuri irya barabara bose ari amahinguriro ari iki kuri irya barabara kujya hameze kwa Mayondori, muhakore hose, byabananiye naho nta kibazo, tuizanira ababikora hanyuma mubahembe. Kuko utazokora ubu turafise amashiramwe yo gwaruka ubu ariko arashariza igisagara, asukura igisagara, tuzobafata tuze babikore bo bavyikorere, muga mumenye yuko nimwe muzobahemba, muhitemo kuvyikorera cyane tuvyikorere. Kandi aho rero ukwezi guheze mutaratagwa kubikora, nzoca nzana babikora kandi muzobahemba. Ntidushaka kwemera ko igihugu cyacu gisa nabi. Ni muraba aya mabarabara kugira usharize nukurinda inkoni. Rero rumva nuba mu mama agenda vyumvise yuko hajya anatanze itegeko yuko hose abasharije hasa n'uburyo umuntu haciye abona ko aciye ahantu. Hama kuvyerekeye iyo nyumbako yiwe nayo ciye saba
umushikiranganji ajejwe inyubako mu bisagara infrastructure, umushikiranganji w'intwaro yo hagati, umushikiranganji w'ubutungane, muca mugenda ico kibazo mukindabire mwebwe nyene, nimwe muzompa raporo ingene kimeze n'umuti mwatoye. Ariko ivyo bintu nivyo bari ivyo barapfunza abantu. None mvugira mu gahinga ko je nabandi babwira none nk'abo bovuga ngo babapfunze twaca tubaza uwo mu procureur yemeye ko bafungwa. Aya mugabo reka tumubaze procureur wa ngaha muri ntangwa baho muri Mukaza. Procureur muri Mukaza tubwire ingene bimeze. Ivyo byo ntitwobihebukonye. Procureur muri Mukaza natubwire. Ari he? Si hari. Ntiyaje. Komiseri provincial natubwire ingene abo bantu bafunzwe ingene vyifashe. Si hari nawe nyene. Procureur ni abatahari, komiseri natubwire. Komiseri si hari nawe nyene. None hari umukuru w'igihugu indogotsi nk'izo ntizize bikuye musitanteri wa Mukaza. Musitanteri wewe hasi tubwire ivy'iryo fungwa ry'abantu cyane cyane nayo ibindi ivyo vy'inyubako abashikiranganje nibo bazoza kumbwira ingene vyagenze hanyuma tumenye ingingo tuyifatira. Murakoze muvyeyi nyine icubahiro umukuru w'igihugu wowe hamwese muri hano ku kibazo cy'uyu mufasoni naje nagisanzeho mugabo muri make nta bantu nigeze numva kuri dossier y'abantu bafunzwe. Mugabo iconzi coco gushika n'ubu mu kugira agerageze kugwana n'abakora mubuza ashaka kubaka yaciye azana igisirikare. Mugabo aho bigeze n'ubu nabo bantu wa régime de construction nabo nyine byarananira. Oya banzo mbwire uti yazanye igisirikare. Yazanye régime militaire de construction. Ah, okay. Ego. Mugabo nabo nyene byarahagaze. Mugabo kuri iyo nyubaka hantiri mwese murahabona ni hepfo y'akabari kitwa Zanzi barubatse gushika no ku metero imwe uva kuri pave acako ibarabara ngo ako yubaka kubaka kave. Naje naho nari umuhinga wo kubaka ndabona ko iryo barabara yuhavuye risenyuka canke bimwe tubona mu mateleviziyo inyubako zikoroka zigakorokana abantu n'ibintu ugasanga ibintu birayangaye. Ntibafashe ingingo rero yo kumubuza ni ingingo yo gukinga nogarukirizaho kuva aho maze iminsi ndahari muri ya commune ndabona byinshi kandi umu mama turabasonera abantu ba mama mugabo azarigenga ubuntu imbere yuko ndi muto kuri we mugabo bigenga ubuntu imbere yo kwambika ibara abantu. Murakoze nyine icubahiro. Ndabona Jamari ariko asaba ijambo ngo niwe yagiye kubafunguza. Reka tumve. Murakoze nyene icubahiro kunyongera ijambo. Jewe ico nagire mvuge kuri iyo dossier y'umumere vy'ukuri umustantere yarahari imbere yuko nja kuri ako gasho naramuhamagaye ngo je ntaco nkorana n'abanyororo ngo simfunzwe ngo yene tabariza abapfunzwe niko yanyishuye uwo yasubiriye. Rero mustantere nyakuba mustantere wa Mukaza iyo dossier nyene kutaruyizi ari kuvuga kutayizi uwo muvyeyi jewe yaranyituye mbere nari naruguru ndamanuka nsanga byukuri ndamubwira nti jya mu muduga wanje uri filme ntibabone ko turi kumwe nabikoze muri strategie yo kumukingira ko hariho amadosi udakora ugira ukingire aboneka. Hanyuma ndagenda ku gasho ndahamagara mu peje nta bantu bapfunzwe niki ngo mustantere ni waye bapfunze ndamwihamagarira nti aba bantu hari ngaha muri Rohero nibike ngo nuwo musazikazi wabo ngo nawe ngo nituzi aho ukorera ncajeyo ndabwira peje mu mayeri
ni nyakubahwa peje aba bantu barekure ko bari ku kiraka bari ko barakora arabakozi nyene kubakoresha akabavuga ati jewe ndibapfume bamfunga ngo namuzanye mugabo nimwaba mufise isoni nawe mukecuru niba mumufunga nakazi kanyu abo bantu by'ukuri uyu mumere ashobora kuba ibyo yavuze byinshi ya denza urugero yarengeje urugero mugabo mwibuke ishavu ni kindi kintu aba nico gituma muwe wambuke buri ndongozi nyene icubahiro imbiriza ibibazo by'umwene gihugu bitaragera kure erega arinzagera imbere yawe erega yashikiriye umwami erega yatabaje kandi yategerezwa kuvuga uko yumva yagukiwe mugabo ivyo naonje no haruna abarundi sinkunda umuntu abeshira abantu sinkunda kandi n'umuntu adasonora inzego ugwego by'ukuri rwagenywe n'umukuru w'igihugu sugo kuvugira ngaha mu ruhame kuko wamumerewe twe namambwira abantu turaba mashira hamwe turafise uburenganzira bwo kuvuga mgo hari ivyo tutavuga byo gushira isoni abantu mugabo ko yabituye mbewe abandi bo kubuza kumutunganiza nibande mutunganize se barundi navuze abategereza kuza kubiraba ariko hari akandi kantu cinkebura nako nyene ari guhava nibagira societe civile nimvira ko namwebwe burya mutaramenya ingene mukora societe civile umenga yagiye kugira gusa ize imeze nk'umugumutsi igumura bene gihugu rabibi muga societe civile nagandabwire iriho kugira ngo imbe nk'umuvugizi w'abene gihugu imbere ya leta kuko ni mwebwe muri abene gihugu societe civile muri abene gihugu nico gituma ntigera numva iyo amashikama mu mashengeraja kuko yari kuca yubaka amashure agakora ibikorwa societe civile mwebwe mushigikira mu bisanzwe ubutegetsi bw'igihugu kugira mushikira bene gihugu aho ubutegetsi bw'igihugu butari bwashitse mwe muhashike muce muza gukebura muga mwe nasanze muca mwifata nka sentare muja ku maradi hagera cyo bamuvuze yuko ubutegetsi ataco bushoboye none muragumu ya bene gihugu ntaco bashoboye gira uku urumva base vyananiranye nagira rero ndababwire societe civile iyo mwabonye ibintu mwene ivyo mwebwe ni societe civile mu gihugu igihugu kirafise ugiserukira n'umukuru w'igihugu iyo mugiye gukebura umuntu abijeje mukabona ntaca abibonamwo mwebwe murafise uburenganzira bwo kwegera umukuru w'igihugu mukamubwira muti ibintu bimeze uku nuku naho iyo bari umuhanuzi wanje yononye murafise uburenganzira bwo kuza mukambwira neza nivyo muvuga ngo turi benshi societe civile ni nyinshi cyane mu Burundi ico bita societe civile namanimvira izozigirisha inama vyaranani kubera iki usanga none ko ufise association ni societe civile association yose ni societe civile burya abantu benshi navyo bazi ishengero ni societe civile kugira rero bose ushobore kubumviriza mugabo umwe wese avuze ati jewe ngira ntange raporo y'ivyo maze kubona agaca atanga n'inyisha abona yotangwa ejo umukuru w'igihugu ariko agirisha inama aravuga ati dufashe ingingo izi nizi dufatiye ku vyifuzo vy'abene gihugu vyazanwe na societe civile nkawe rero uraba nk'ivyo abanyororo umenga wewe badapfunzwe nta kirako bufise oya ahubwo nk'ubu niwe wa mbere werekana ingene vyoshoboka ubushoboka bamwe abantu bake babaho je ku bwa ngingo ntabwo gashoboka bagakwiye kubaho ku cifuzo canje urumva rero mutangure rero namwe mwumve yuko muriho kugira bufashe igihugu iradio si sentare hari abantu bazi ngo ngiye ku radio nkavuga nzoba ngumuye abantu bace babona ko ubutegetsi ataco bumaze sivyo mbega wovuga ko ataco bumaze gute utigeze unabubwira ngo ubwereke ukabivugira ku radio ivyo mura ndavyumva aho bamwe bose bashaka kuvugira ku maradiyo gusa nibegera ubutegetsi uko nabo bari muri leta nako nyene nako kantu abantu ntibakazi aha mwese muri leta no mwene gihugu wese ari muri leta y'u Burundi saba abashikiranganje n'urwego shingwa bikorwa kwa leta societe civile nayo iri muri leta twumve rero ko twese twogira urunani tugahanurana abandi batange ivyumviro ego twakire muri uru ruhande nigo batarashikirwa twakira abantu babiri duhave dutandukira ibindi bisata
hariya siriyo hariya nibo rashikiye. Ego murakoze nyakubahwa mukuru w'igihugu, ndabifurize nyine icyubahiro n'umwaka mushasha wa 2025. Jewe nyakubahwa nyine icyubahiro mukuru w'igihugu, jewe ndi umupastori, nkaba nitwa Donatien bavuga menshi, nkaba ndi umupastori muri Union des Églises Baptistes, nkaba z'ishengero Imabayi. Rero nkuko mwe mwavuze mu kibazo cy'iterambere cy'ubutunzi, jewe aho nkorera mu ishirahamwe ry'Ababatiste, nkorera muri projet y'ishengero rihindutse rihindura n'ikibano. Niho twabonye yuko burya ubukene ntiburi mu mufuko gusa, ahubwo cyane cyane buri mu mutwe. Rero tugerageza kugira ngo duhindure ivyiyumviro by'abanyagihugu kugira ngo bashobore kwiteza imbere bakoresheje ubutunzi kama Imana yashize mu aho babaye. Rero aho dukorera turagira ama association, ama cooperative, abanyagihugu cyane kugira ngo mumenye ngene turiko turakora. Tuma dutanga raporo muri ministère de l'Intérieur, ivyo byose turavyandika ko ndabivuze vyava biba vyinshi, na cyane aho nkorera mu ntuzenya ikibuye ku Muzinda, tuko turavugana ntuze na commune ingene twokubaka centre de santé, kubera birabafata umwanya muremure kugira ngo bashikane nk'abavyeyi ku ma dispensaire yo ntuzenya ku Muzinda. Hama kubera tubava tubikora nabi, tuko turavuga nimwe bo duhanzenya, twe tugira ntuzenya appui technique ku zana intuze mwaro, kuzana amabuye, amatafari tukayazoya yibumbira. Hama mugabo ntuzenya commune kazoduha intuzenya ivyerekeye ibikoresho. Ivyo tuko turabivugana mushatse ngo nabibaza na Mr. Ntero kibuye yobabwira. Hama hantu nkorera Imabayi nk'umupastori, nashoye kugira ngo abakisu benshi bimba inzahabo, aho nkasanga barakenye. Ndababwira none kubera kimwe mukenye, ninda namwe mugire ntuzenya cooperative, ndabibatware muri ministère y'ubutare kugira ngo namwe mushoye kwiteza imbere muri uza murakorera abandi. Twarabishitse ko no shimira umushikiranganje yaje ibutare yabidufashijemo, twarashoye kuronka yashoye kwemerwa iyo ntuzenya yacu. Hama ndababwira nti reka kwimba inzahabu ko bisaba uburyo bwinshi, ni mutume mwimba mukorera kunuze ku bintu umuntu ashaka gusanga hejuru, naho vyo bigwa make mugabo mugire association donc mushoye kuronka na dukeyi. Rero mubakorera munuze mu bintu vya baronderere ko badusaba uko comptoir aho twoyishira indi Bujumbura. Rero ndavuga nti mbo mutwe ndaza ndibaza hari itariki ya 26 2019 niho navuganye na nyiri cyubahiro umukuru w'igihugu yitavye Imana, kandi hari nkuko nyene ibibazo byanje nabibajije kuko abo bantu nabemereye ko no barondera ahantu bogira comptoir, ariko nsanga ndafise limitation kubera iparasere nari mfise zarashoboye kugira ngo zinyagwe. Nashanda bamenyesha nyakubaha umukuru w'igihugu hajya mukorera kuri Ntare, hajya hubatse irya tangi ya mu babijejwe mu nubu sindaronka, sinarose umuzibukiro ntarakimwe ndaronka nunda cabaza. Hama muri quartier industrielle niho hantu hari mfise ntuzenya 25 ar mu ntuzenya aho bagira ntuzenya ibintu by'ama industrie, naho iki kibazo nyene nagituye umukuru w'igihugu yahahora yari nkuko nyene turi ngaha yari yatanze intumbero ingene vyogenda mwebo kinsubiza. Nubu ndafise audio nkizi nyene ziko ziri ngaha nozishikiriza service mu korana, hama bozibumviriza yari yatanze intumbero umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Hama mugabo ntaco bigeze bakora ababijejwe muri ministeri ya ntuzenya ya Obuha. Rero abo bantu ashaka kugira ndabafashisha ico kibanza bakimpaye iyo cooperative, hama baronka bazaragira gute barashobora kugira ngo bagire ntuzenya stand yo gushiramwo ivyo badandaza iyo ntuzenya yo fair kugira ngo isho guteza imbere
igihugu n'abene igihugu. Rero nshaka kubabwira yuko twebwe naho turi abakozi b'Imana twitayeho iterambere ry'igihugu. Nico gituma rero twageze iyo ntuze yo koperative kugira ngo dushobore kugira natwe uruhara mu iterambere ry'igihugu. Rero ico nico nashaka kugira ngo ndabashikirize banyakubaha mukuru w'igihugu nyakubahwa excellence kugira ngo mushobore kugira ngo mushobora bansubize iryo tongo ayo matongo yanje kugira ngo ndashobore gushafashisha bene igihugu mu kugira ngo twiteze imbere nuko Imana ibahezagire. Kandi aka kabiri nyakubahwa nashaka nisabira umubonano iwanyu. Nashaka nisabira umubonano kubera jewe hari ibintu nakoze byafashe igihugu sishobora kubivugira ngaha ariko ingene nashoboye kugira ngo ndenganywe narafashe igihugu birateye agahinda kuko ibintu nakoze nyakubahwa umpakanya ntimumbwire ngo ndabivuge ngaha akoze ndabibabwire mu gutwi muzokumva yuko ntari nkwiye kurenganywa. Imana ibahezagire. Murakoze cyane. Hariho ico civuga naco gikwiye ko abene gihugu bacyumva ikijanye najya matongo yahajya impande yo kwa Ntare. Murazi yuko ubwa mbere twari dufise icifuzo ko ni kibanza cyo gukingirwa ubwa mbere bwobwo kuko ni wo mutima w'igihugu, ariko kandi nuko twari dufise n'icifuzo cyuko ni kirimba mukuru w'igihugu abamwo cyo kuba kwa hajya nyene muri kijya gice. Ariko mu nyuma twasanze burya abantu bavuga ngo ntuzeye wa mugwi uraba amatati y'amatongo. Twasanze na leta burya mu bantu banyazwe nayo irimwe mu banyazwe. Mugumenga leta yo ntikwiye kuja muri ijya komisiyo très ariko twaragize amatohoza dusanga ikibanza rutari tuzi ko ari ca leta usanga ca leta y'ikikiriri. Hanyuma rero duca tubona yuko ikirimbo mukuru w'igihugu yobamwo coba hagikiriri. Muramaze kubona twarubatse aho tugira amanama akomeye no kuvuga n'ikirimba turiko turacagura kugira ngo kibi kirimba koko umuntu avuga ati yagiye mu gihugu. Rero tumaze kubona yuko ikiriri hakwiye nico gituma twaciye tuvuga yuko tugabanya hariya kwa Ntare tukagira igice kiya gitoyi cyo munsi kuva kuri rujya ruzi kumanuka hariya hepfo nyene hagera aho bari bavuze bariko barahagira neza baherekana haruguru y'ibarabara tugaca dukurako nk'imetero zitarenga 50 kugira duce tubaka izindi nyubako z'ibindi bisata by'igihugu bikorera mu biro by'umukuru w'igihugu byari bisanzwe biri detashe mugabo bitegereza gukorera hagufi y'ibiro by'umukuru w'igihugu. Gutyo hari hajya haruguru y'ibarabara hari vyubatse naho hazoba harimwe mu gukingira hajya kwa Ntare. Rero abantu bavuye muri ivyo bibanza hariho ikibanza hariya hejuru nyene gishingano naco arico cari kigenewe twari kubakamwo ikirimba cy'umukuru w'igihugu. Abo bantu rero tuzoca tubaha ayo matongo tubagurize bace baja kuba hejuru. Twibaza yuko ico gihe abazoba bakeneye ntuzeye umuzibukiro kuko burya ntihagire umuntu azovuga ngo ntihukugura amatongo yose y'igihugu uburundi bwose amatongo na y'igihugu mugi gihugu gitegerezwa kubeshaho abene gihugu bakagira aho baba nabo n'ingene bashaka gutera imbere. Nuvuga ko igihugu gikeneye ahantu nico litubakubwira bati numuzibuke no kuzibukira kuko leta nayo igihugu cyose kirakeneye na urimwo kuko nawe urimwo. Rero niba butaronka umuzibukiro mugabo hari igihe wosanga hajya barawuriyega kuko hari habarose imizibukiro hajya hepfo. Ivyo ndabivuga kuko twarabibonye ingene abantu bibwa twabibonye kuri rirya barabara turiko turaca kuko murabona iminsi yose twamatu twiyumvira akazoza. Hari igihe uno munsi woza ubona nk'ikiraro cyo kigikoma cabomotse duteza kuronka irindi barabara ducamwo ntihajya mubona hariya kwa Muswahili turiko turagira rirya barabara. Ico gihe twasanze hari abantu barose umuzibukira atari tongo bahafise iyumvire tani birometero na 3 byo kwibarabara twari tumaze kwibwa imiliyoni 600 twarayagaruje yaragarutse.